umukobwa ndamwanka kandi ndamwanka cyane kuko aranshisha. Uwo mukobwa yaje muri runo rugo ntamwipfuza. Usanzwe uzi ko mfise abana ndetse ngaho. Dada yamuzanye je ntamukeneye. Nta n'umuhungu nari nkeneye no gukeneye. Ariko dada yarawutse arazana umukobwa ngaho. Uwo mukobwa abaye ngaha ndamwanka cyane. Usanzwe uzi ko agenda umuntu yiyubashe mu buzima bwa misi yose. Mugabo umukobwa jewe ndamwanka ku rugero. Ibaze nawe iyumvire umusore nka je yubashe umukobwa nk'uyu wabonye ingene asa. Wani ingene asa hajya nuko atarakwegereye no kunukarama. Muri no rugo niyo habageze kujya je nkamubona apetira cika. None Mugisha ko mbwiye kugisenga Imana nayo ikabara urukundo. Uno muntu uri kurahohotera ufata nabi gutya reka je numiwe. Haga ntibaze ngo natwenze ngo nukunezerwa. Ahubwo numiwe. Bigenda gute ngo ufate nabi umuntu gutya. Hanyuma uvuge ngo urasenga, uvuge ngo wubaha Imana, uvuge ngo uragira gute akanwa kawe kasige kadudubiza mu bitutsi bingana gutyo. Erega Mugisha. Haje kidahura n'imisozi. Uno muntu uri kurasuzugura ufata nabi gutya, uturubika, utuka ugira gute. Ejo ntuzi ko mushobora guhura nawe ari mu bundi buzima. Amona kuteye isoni. Peter. Jinga ababanyi bose barazi yuko genda umuntu yibashe. Baranzi ko genda umuntu asenga. Barazi yuko ndi umusore muri no rugo. Kandi niba n'abana banje babiri Imana yamaye. Bagacabona jewe bana n'umukecuru ngaha. Ngira ntiwanamwihweje nicyo gituma uri kuravuga amajambo nk'ayo. Mbega bibaziki abantu? Wiyumvira ko bibaziki umuntu yibashe nka jewe bana n'umukecuru ngaha. Gezaho. Monsieur Bosco jewe ndi umusirikare w'igihugu ndiko ndagwandira umutekano w'iwanyu kugira ngo mube mu mahoro, ariko wewe ukambuza amahoro mu rugo rw'iwanje, mu mutima wanje nkabura amahoro kubera wewe. Babarira ariko narakubwiye byose. Mugiye urabikora je kutangira imbabazi. Ntaruzi ko ndi umugabo wiwe. Ntavyo narinzi. Urashaka umubaze ntavyo narinzi. Uno munsi ndagusohoye kugira ngo usama akazuba. Niyo mpamvu nakugira ikigomba. Yandiho kijya cuma ndakuboye hemu. Nari kukivamo. Kandi wo mugupfa. Nzokukisha inzara ndakukishikira. Ariko ndagusha. Nagusabye impapuro z'inzu warazinye. Kugenda gutezurire. Bosco. Ngiye cyaguteye gukora ibyo bintu. Ariko ndagusaba ikintu kimwe. Ndagukubita. Ngiye cyaguteye gukora ibyo bintu. Navyo narinzi. Haguruka. Sindakubwiye haguruka. Kujya warumeze. Wewe wararyoheye ushaka umugore waje hejuru. Uri kurabuza ingoma. Nanjye ndyoherashe.
uranyica yohera uranyica yo ndagukubita uranyica Fukama amaboko hejuru tuta amaboko rero ujya warikize kakarama ruganda ngo ushaka ngo umuntu anumve amaboko hejuru nyamutse Bosco ndakwica Bosco uranyishe reka ndakubwire none ariko basi ndakubwira ikintu kimwe basi tuvugane nk'abantu b'abagabo tuvugane nk'abantu b'abagabo basi abantu bakabura bazi mubwiye ariko umugore wanjye uri kuraryoherwa uribaza ko byaje ko nyine Bosco ndakwica urupfu rw'uwawuze upfa ukebuke fuka uranyishe ngirira ikigongo Jama muri amazi Jama urawigira twinshi kandi ndakwigisha igisota kandi nyine batukura uranyishe ariko uyu mugongo kadogorore warakoze cyane gose siko umunjani imbere yo gutunganya basi ubutungane bakunyikiranga ndakwica nyine wewe warigize byinshi gashaka wewe warigize byinshi ndakwica uranyishe Bosco ndakukanda kumva nyine biryoshye nyine kuramba batanajeyo uyu mutwe no gumena nkawo uranyishe umunjani imbere yo gutunganya basi imbere y'ubutungane ndakwereka uranyishe Bosco ariko narakubwiye byose ushaka kunyisha njya imbere y'ubutungane basi Roragira wewe tura Nimugira megaturabe byo mwito Reka telefone banza. Oya ukeneye gupfa unyarutse. Dese gabira kuntu. Uko mubishaka basi. Urazi ngino mbuje amahoro mu mutima. Umugore wanje nambitse impeta nakoye.
si jewe ariko ukazana uwo muringoti wawe ugasukayo ibyo usukayo. Bosco ngira ndagusya n'izina ry'Imana ngira ndagusya n'izina ndagusya n'izina ry'Imana. Vugisha ukuri rero. Reka telefone bazinzanire basi. Nibishaka. Reka telefone bazinzanire basi. Fukama. Babarira ariko amaboko hejuru namba bazifise jewe. Genda usaye padiri. Uno munsi wirirwa ngaha ndagukuraho mu ijoro. Uno munsi wirirwa ngaha ariko narakubwiye byose ariko turajyaho hejuru gushika uri manure ndagukubita ndari intebe n'umunsi turicarana uri manure nkubita duza hejuru amihimbi rimwe muhengere serugo avuyeyo namukaca muja gukora ibyo mukora mwonone ibyo mwonone imembo y'icaniyo nzokwica buhoro buhoro ariko ndakubwiye twumvikane tubikore mu mwumvikano basi. ushaka kuri uburyo warusha narusha babarira keni mbabazi kenda ucaje nyauta kenda ucaje swashatse umunezero ego nyuma umunezero n'umuhazi umubaba aha uri kurapfinisha shikayo babarira uramenye umutwe babarira bava nturibuye mu kantu babarira babarira tuvugane za mpapuro batizane nundi munsi no mutazosubira abagabo mukunda kuja mu ngo z'abandi nuko umuntu akwe kubagiye uzosubira sinari naje nanga hano ubundi nubundi uremera ikosa aho ni sawa reka noribuye rero babarira sinzosubira vuga ntwari kwemera ikosa warabikoze nabyo wakoze nabikoze sinzosubira ariko niwe wizanye sinaje ngaha niwe wizanye ego hanyuma nindasabye uwundi ni jewe hanyuma rimwe ryarabaye sinzosubira wakoze rimwe gusa kangahe sindavyibuka kangahe ni kenshi gusha nawe rero reka nanje mbe ndicara ari nakundi uranyice uramenye umutwe amaze itabe uri kurabaye yo ugumeyo mpaka ngarutse caha muri cya cyumba cyawe ngarutse muri cya cyumba cyawe aho ndaje gusabisha gatu icyo ni cya saa 6 ku mugoroba ndagusubira kandi
mugena ni sawa muraki sare byo murakomeye nari kantine yabahaye cyo kurya nanyoye lolo ijambo kinamata kitaba Kisses. Vai, ni Bero, vai. Isso é aqui mama. Bero, aja, ujya mata mukina ni, ujya zara kinisha ni. Mama. Mama. Mama ni kosa. Namenye kubera kidura dukina by'abana. Acamenyera cyamumwitwa mama. Kare kacai ni mama. Ego. Ne mama muraherukanye none ko we warumbwiye ni mama. Rero arambwiye ngo ni mama wowe. Amavuga ngo arakumbuye nawe aca kumamukana. Okay. Tukine rero. Navuga ngo tawa kana byonze tagiye tugende mu nzu mwe. Mbe mwote. hanyuma rero ko je banyita Peter umunsi nza hano nabonye ko ari kibazo umbabarire sinashatse kwita mu bintu bitandaba ariko numvise umutima wanje umbwira yuko ntegerezwa kumenya ivyo ari byo ntugire ubwoba sanzwe ndi umukozi w'Imana nkongera nkaba n'umugenzi wa Mugisha igihe mperuka hano nabonye yuko mushobora kuba mufise ikibazo kandi gikomeye ariko ivyo byanteye kugusengera nafashe umwanya wo kugusengera muri uko gusenga hariho byinshi nashoboye kubona hariho byinshi nashoboye kubwirwa ariko kandi nshingiye no kubyo nabonye nabonesheje amaso yanje nabonye yuko hari ikintu kitagenda neza ariko bavuga ngo ibage riva mu kanwa kanyene nari nashatse yuko ari wewe nyene umbwira ikibazo ubufise. Murakoze nitwa Constance. Usanga nta kibazo gihari turi amahoro wanashima tumeze neza turashima Imana. Nivyo ariko bavuga ngo ntawuhisha umwotsi inzira ikirasha. Nakubwiye ko n'umukozi w'Imana ntugira ubwoba dushaka kuganira wisanzuye hari ibyo nabwiwe n'Imana mugenda ariko ndagusengera ariko kandi hari n'ibyo niboneshereje amaso hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo uzomenya ukuri niko kuzoha kwidegemvya rero namahitamo yiwawe kumva yuko wovuga kugira ngo uruhuke ariko kimwe gusa mu kuganira urashobora gusanga haciyemwo nk'inyishu y'ikibazo cawe. Murakoze cyane ngira ubuntu kuba mwarasenze hanyuma iyo Mana ikanabereka ivyanje ariko jewe nta kibazo mfitaniye n'abantu ahubwo urasubira uyimbarize uti Constance nawe muwamupfiki ikibazo mfise nibaza ko ndagifitaniye n'Imana nayo abantu ntacyo dupfa. Mukone wihangane kandi humura ariko kandi wibuke yuko izahabu kugira ngo ibe zahabu ibaci muri byinshi itegerezwa kubanza guca mu muriro kugira ngo icugwe. Rero ibibazo ingorane ibigeragezo intambara duhura nazo imisi yose ntiziba ari izo kutwica ahubwo hari ziza kwira ngo zidukomeze hanyuma iyo tumaze gukomera natwe tugakomeza abandi ariko gushika n'ubu nturanyishura ku kibazo nakubajije hano muri runo rugo ufise ikibazo nyabaki.
mu bisanzwe muvyeyi nta kibazo mfise kirekire cyane ahubwo n'ubu wonkundira nkakwitumira kuri iyo mana yaguhishuriye ivyanje kuko biragaragara kabisa ko yabikweretse ucogenda uyimbariza uti niyaba igifise ingo itanga ikindi naco niyaba nizo yahaye abantu biciye mu kuri kwayo izikomeza izoraba ico nkwiriye kimwe muri ivyo nayo ubundi nta kibazo mfitanye n'abantu erega mu bisanzwe sinakwitwa Constance ahubwo nakwitwa Mateso kuko natesetse. Karibu muri. Karibu muri. Piki. Sigaza kunda ntumbari hana telefone. Chena nizi yuko. Ariko nuna nizi. Ari wase tuzalo. Okay. Zam! Ndani ya maji Zam! We madam! 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 Betere! We betere! Betere! Bernice! 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 Oh, the fire! Hey, Pop, give your mama. The fire! The fire! Papa, give your mama. I didn't get mama. Mbona nakana kukalikukarizwa ni Shiri. uko wakije uko wakije nshaka kuba unezerewe nawe uno mwanya wo gutekera we nawe urigira fasta suya kuma ora ora Chakira de mereme. Como si Ewe shetani, na hudu
ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika tururazi yewe shetani ndakurahiye tekereza yewe shetani naho uduhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika turumururazi ewe mwene data wumva uremerewe n'ibisongereza